isezerano ni cadre canke ni ikintu Imana ishiraho kugira ngo iciye muri ico kintu yonyene yashizeho ishobore gushitsa imigambi yayo. Nico gituma muri Bibiliya twumva isezerano rya Abrahamu. Imana yarabwiye Abrahamu ati viwanyu nzokugira. Imana igirana isezerano na Abrahamu, kandi iryo sezerano Imana yamigyibuka, kandi Imana yamiricamwo. Igihe cyose yahezagira aba Isaka, yahezagira aba Yakobo, yabahezagira kubw'isezerano rya Abrahamu. Nukuvuga ngo iyo Imana igomba gukora mu isi, nta kintu na kimwe ishobora gukora itagicishije muri cadre ubwayo yashizeho. Iyo Imana igomba kwajisa, iyo Imana igomba gushira influence yayo mu isi, ntishobora kuzana influence yayo idafise urwego. Imana si Imana y'akajagari, Imana ni parashuta, Imana ntipfa gukoroka. Iyo ikoze ikintu igikorera muri legalite, igikorera muri mekanisme ubwayo yashizeho kugira ngo ice muri iyo iyubahirije, kuko ari Imana idapfa gukorera muri desordre, ikorera muri cadre.